kuguma n'ubu novuga ari sans unique canke ari abantu badacana uwaka no kuvuga hagisura gusanga urabona ko yaciye Traore na leta yiwe bavuze ko ujya mu president nyine yatewe kudeta na Traore ari yari yateguye kudeta ushaka gusanga makuru hari Blaise ariko kandi bagiriye ko banagabisha Togo nibaza yuko mubizi neza ko ariyo yaciye yakira Damiba igihe bari bamuteje kudeta y'ibigwanisho bafise uwo mugabo amaze kubivuga kenshi ahitamwe gufashanya na bagenzi be baja kwitembagariza ubutegetsi ibintu vyatangaje benshi nuko ari umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hasi yashoboye gutembagaza ubutegetsi ahandi vyari bimenyerewe ko bikorwa n'abashefu d'etat major benga abaperezida bahaje bati amakuru tanga bano basirikare babakira abajene bazi bavuga bati abanyabura yamutubise kumuri umuntu yavaye baza tuti none bwa bundi bamwe babanyabura yare nibo bagaruka kugira zanguvu kugira ngo bashobora gukura habo basirikare cyangwa bakuru b'ibihugu nk'abo babere nk'intabamye muri uwo mwanya umuntu yo kwibaza vyi kuno munsi amaze kubaka ingomero z'umuyaga nkuba amaze kubaka ibibuga vy'indege amaze kubaka amastade ya football amaze kubaka amashuri amavuriro amabarabara meza nubwo gusa ikintu gusubuka igisigaye kimuhanze no kurinda umutekano w'igihugu kuko wagifata igihugu icambere yakoze kwara kubanza kubwira abasirikare bamugirira urutonde rw'ibigwanisho biri mu gihugu n'amakambi aburi bigwanisho nivyo bibura kugira ngo bavyongereze ariko ubona uno munsi bariko barakira aya ma ICBM naya ntuze ama mertier akomeye cyane ava mu Burusiya no mu Bushinwa bizuba vyamenyekana neza nako Blaise nigeze gucishamo avuga makudeta cyane yo muri Afrika y'Uburengero n'ahantu keshi ari za Burkina Faso dukunze kumva za Guinea hano hatandukanye dukunze kumva amakudeta batandukanye ariko turakenera naho nyine kumenya kubera iki ano makudeta akunda kuba ari menshi hariya mu karere k'Uburengero Afrika de l'Ouest hakunda kuba ari amakudeta menshi ni gake wumva ngo habaye amatora habaza Gabo na amakudeta amatora abagake ariko amakudeta ugasanga ni yari karaba keshi usanga baguma mu ntwaro z'imfata kibanza de transition biheruka kubera muri Burkina Faso vuba cyane kwa Ibrahim Traore vuba cyane mu tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 biheruka kuba naho nyene ngo kudeta naho nyene yarase tagiye mu ngiro kubera kimuga cyane twisunze Burkina Faso kubera ki Burkina Faso yama makudeta kenshi kwirageje kuraba no muri kahise hamara makudeta kenshi n'ikindi kandi nibaza tubandanirije tuvuye mu Buganda tukabandanya muri Burkina Faso ni kuki kandi Burkina Faso ari kimwe mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika bikunda kuronka indongo zizijunja n'ijambo zimenyekana hose nico kirakomeye cyane ico naco n'ikindi kibazo tunabibutsa reko kuri uno munsi guhera kuri inogerekerezo rya 14 n'indi rya 15 Burkina Faso iri mu mugirwa mushasha wo kwakira ibisasu vy'abashinwa n'ivy'abarusiya vyitwa S400 na S300 ni bimwe mu bisasu bishaka kumera nka ICBM n'ibindi vy'abashinwa vyitwa Dongfeng karanteye ivyo vyose nimwe mu bisasu twovuga leta ya Burkina Faso imaze imisi yakira ariko rero inyuma yaho tubanze tuvuge kwanza ivyerekeye Burkina Faso nyezina buriya Burkina Faso ni kimwe mu bihugu vyo muri Afrique de l'Ouest vyagize abapresident bijunja n'ijambo aho turavuga nka Thomas Sankara uno munsi iyo bariko baravuga intwari za Afrika iyo bavuze Thomas Sankara canke bakavuga mu Muammar Gaddafi canke bakavuga ba Nelson Mandela bose baje hamwe bivanye nuko Thomas Sankara yatwaye igihugu igihe gito mugabe igihe gito yagitwaye yaramaze gukora imigambi isumba bamaze imyaka 40 ku butegetsi henze yatwaye hafi imyaka 4 gutyo muga ntabwo ari imyaka myinshi ariko yagisigaranye ishusho nshasha iyo igihugu giteye imbere kimeze neza byose ku myaka 4 yiwe yamaze yari imyaka novuga tuti imyaka yo ntiyabaye imfa gusa kandi ugerageje kuraba ahubwo kandi kano gakomeye ugerageje kuraba no ba president ba Burkina Faso benshi ugerageje kuraba babara abakapitene ntabwo vango n'abasirikare afite amapeta komako ntabare n'aba generale n'abare n'aba colonel babakira abajene babakapitene amakapitene babakira abasirikare bakiri bato ugerageje kuraba rero ukaraba ivyo bakora d'abord he no kuntu babambara bambaye impuzu za gisirikare umwanya wose ntuzomubona mu costume ntuzomubona muki wo amumubona
mu mpuzu za gisirikare ngira muri buka mu n'abakuru b'ibihugu hariya mu Burusiya ukuntu Traore yagiye yambaye ubandi bakuru b'ibihugu bose bamwe amakostime n'amakaravati ariko Traore aboneka yambaye n'ubundi mpuzu za gisirikare kugira yambaye imisi yose hano kwibaza none zirya mpuzu azihindura ryari nzijya zonyene cyane ni gute rero ugerageje kuraba neza kumenya baragumana ko kantu h'igisirikare kujya avuga ataka nikamvamo ariko kandi nubwo ari abasirikare bafise kandi kantu muri bo novuga nti kukunda igihugu cyane ugerageje kuvyihweza neza no kuvuga bari determine ku buryo avuga ati dufise ihangiro tugomba gukorera ko kino gihugu cacu ariko uburuhiro ntabwo baharambira nubwo hirya y'ejo Traore mu ndwi yahera rotrua kudeta yarasi tabaye mugabo nayo uko nkuko byagenze kuri Sankara niko byagomba kugenda no kuri Traore kandi tukivuga kudeta eka tubanze duhagarare cyane kuri iyo kudeta yatse kuba kuko bisa naho hamenyekanye no wagomba kwiteza ariko nibaza ko ari kwa kuntu yaciye avuga ngo ujya mu ex president ujyaje akuraho yaciye avuga ngo niwe yoba ariko arayitegura yahatswe kuyimukorera nibaza ko ari kwa kundi nyene uvuga ati kuno muntu namukuyeho nawe atabishaka usanga makuru bayafise hagiperereza yakora rikamenya mbega urye yahunze ariko yumvira iki canke ariko arakora iki perereza burya rirakora niko kamaro karyo baramenya makuru atandukanye mbega ko Paul Alisandago Damiba ko ubona neza ko yakwe na Traore nawe no kuvuga ajya bashaka kuguma nubu novuga ari sansu nike canke ari abantu badacana uwaka no kuvuga yagisura gusanga urabona ko yaciye Traore na leta yiwe bavuze ko ujya mu perezida nyine yatewe kudeta na Traore ari yari yateguye kudeta ushaka gusanga makuru hari Blaise ariko kandi bagiriye ko banagabisha Togo nibaza yuko mubizi neza ko ariyo yaciye yakira Damiba igihe bari bamuteje kudeta muri 2022 muri nzero niho yaciye aja muri Togo rero mu gihe bari bumvise yuko yagomba ariwe ateze kudeta kandi cyo bavuga ati ahubwo numugabe n'igihugu ca Togo kigabe kuko niwe muri proche rimwe muri ko murayimufashamo bishobora nicuka kibi hagati y'ibi bihugu birashoboka ko ryo igihugu kibitse umwasi wawe vyama vyagaragaye mu bihugu bitari bike yuze umwasi wanje abahariya uwo mubitse ntimushobora kuyagarumwe kuko bama basavye ko marungikira kugira ngo Damiba agaruke muri Burkina Faso kumbure afatwe canke apfungwe canke akubitwe naye mu gahanga yagirizwe ibitandukanye mugabo birumvikana ko umuntu abitse umwasi wawe ntimushobora kurabana giza nyene ngo murakundana nyene ngujana kwigisha tuma Togo na Burkina Faso kurabana giza na kugena byo babigoye aho je ico novuga tubanze tugaruke gatoya eske Ibrahim Traore yafashe igihugu bigenze gute kwanza tubibutse gatoya Ibrahim Traore ni president wa Burkina Faso ubu tuvugana uyu rero ari mu basoda bari bakiri abajene tugiye tuvuze abajene si kuvuga batararongora ahubwo abantu bakiri mu myaka ya hafi ko yari mu myaka hafi 32 33 nkuko akaba yari umusirikare ari mu ishami rigize kuja kugwanya ivyihebe ngira ngo benshi barazi yuko muri Afrique de l'Ouest hari imigwi y'intagondwa imwe baguma bumva yuko araba El Shabab hariho n'ayandi mazina menshi y'imigwi y'intagondwa ituruka mu idini ya Islam muri Afrique de l'Ouest ivyo biramenyerewe rero kubu akiri umusirikare wo ku rwego rwo hasi rwa kapiteni nyene hatwara Damiba niwe yari president yamubwiye inshuro nyinshi amubwiye ati twebwere nubwo hatungitse ku rugamba turakeneye ibikoresho bikwiye kugira ngo dushobore kurwanya inyeshamba nawe agasanga nta matanks y'ibigwanisho bafise uwo mugabo amaze kubivuga kenshi ahitamwe gufashanya na bagenzi be baja kwitembagariza ubutegetsi ibintu vyatangaje benshi nuko ari umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hasi yashoboye gutembagaza ubutegetsi ahandi vyari bimenyerewe ko bikorwa n'abashefu d'etat major abantu bo ku rwego rwa general ariko wagifata ubutegetsi uwo yakuye ntiyapfuye ahubwo yahungiye muri Cote d'Ivoire ubu rero kuva ahungiye muri Cote d'Ivoire yagerageje gukorana n'abafaransa n'abandi bo muri yahungiye muri Togo yahungiye muri Togo agiye rero wewe yagumya korana n'abafaransa akorana n'abandi benshi bari bamushigikiye ku butegetsi kugira ngo arabe ukuntu yokura Ibrahim Traore ku butegetsi ubu tuvugana kudeta iheruka kuba muri uku kwa mbere ibaye kudeta igira 9 ishatse guhirika Ibrahim Traore aho bivuga yuko yaburijwemwo ni kudeta igira 9
kuva muri iyi myaka itatu kuva muri 2022 Ibrahim Traore amaze ku butegetsi aho bivuga yuko iyo coup d'etat yaburijwemo no bitwa Umar Yabre niwe asanzwe atwara igendereza rya hariya iperereza urumva yamenye makuru hakiri kare aho mbere no mumwe mu bariko barategura iyo coup d'etat babanje kumuraba bamaze gukeka amakuru y'iperereza baraja kumuraba bacabanza bafata telefone yiwe basanga mu makonversation yagiranira nabo kuri WhatsApp no kuzindi mbuga harimwo benshi mu bahunze ku butegetsi bwa Ibrahim Traore bari muri Togo harimwo na Damiba amakuru rero bamaze kugira urazi inzego ziperereza ukuntu zigira ahubwo baca baguma bakwandikira ntiberekana ko wafashe phone cyaguma bakwandikira muyaga wibaza ngo ni wawe ndi nyene muri ko murayaga oro bashaka kumenya vyinshi bisumba no kuvyo mwayaze umugambi ikibazo kiza kugaruka rero haza hariho ni kimwe wari wabajije ko ikiburuki nafasi kunda kubamwo guhirika ubutegetsi mbere wanashaka intwari ziba zikomeye cyane nka Sankara bikarangira apfuye ni kubera Burkina Faso kunagura n'ivyo bibazo nka nta warazi ngo bya byose Burkina Faso yari miteze kuko azoyihindura burundu kagena neza kandi ariko arabikora uno musi Traore nawe nyene urabona ko amakuru tagira hafi ku 9 amaze guhushwa simake vyerekana ko umunsi umwe kumbure ntawe bimwifurije cyane ntawe bizi mugabo neza ko bari mu nzi yo kugaragaza ko ushobora kumugirira nabi batere kudeta mbere wanashaka ashobora kwasiga ubuzima mugabo ako kantu kuko bano barideri ba Burkina Faso bakunda guhura n'ibibazo hari cyo biva ko muri rusange kuko benshi bamabaza ke urageje kana Sankara yazavuga ati les occidentaux canke abanyaburaya canke abanyamerika ntituri kumwe dukorane mu mugambo wo niganyaganya je ni bari Burkina Faso ndahungukire we nawe ni umutariyano uhungukire muga twese tubonemo inyungu atangura hari ukuntu yaza karaba akavuga ati yaratanguye ati umunya Burkina Faso wese ategerezwa kuba yambaye impuzu yo muri Burkina Faso agasubira ati ukazosanga harimo indya nyinshi zigize ziri kurajya zitari mu ngwa muri Burkina Faso tuzatukire mu bukoroni vyerekana ko yavuga ati les occidentaux canke abanyaburaya twebwe mutureke tutavyungukira mu bucuti bwatwebwe na mwebwe ni buhagarare ubona ko umuntu yava yibaza ati none bwoba none munsi Traore ugerageje kuraba les occidentaux abafaransa iki abasirikare benshi bari bafite amabaze militaire muri Burkina Faso yarabirukanye aza kunga ubucuti na Trump na bambe na Putin mu Burusiya vyerekana ko muri Burkina Faso menga abaperezida bahaje bati amakuru tanga bano basirikare babakira abajene bazi bavuga bati abanyaburaya mutubise kumbura umuntu yava yibaza tuti none bwa bundi bamwe b'abanyaburaya rero nibo bagaruka kugira zanguvu kugira ngo bashobora gukura habo basirikare cyangwa bakuru b'ibihugu nk'ibo babere nk'intabamye muri uwo mwanya umuntu yokwibaza byinshi ya ico jewe ico no kivuga ko tubanze kwanza turabe eski hari ubutegetsi namwe bwo muri Afrika bujaho budashigikiwe n'ibihugu vy'amahanga biba bigoye sawa iyo rero niyo ntandaro y'uno munsi yo kubona Burkina Faso nka balidere bijunja n'ijambo bagaca bicwa tanu imisi iheze muri ibihugu byinshi vya Afrika vyagize abalidere benshi abo ba Thomas Sankara ba Patrice Lumumba bagwa gasore abandi benshi batandukanye bandadaye bande abo bose iyo babonye wewe ushaka kumera nk'ukatisha umurongo w'igihugu ciwawe wumvisha abene gihugu bawe yuko ivyavuye mu gihugu wabo bikenera kubatunga bidatungishije ayandi mahanga canke amakungu misi yose ntubatorana agatiro ivyo leta bitahura ukuntu Ibrahim Traore bagerageje kumuhirika inshuro nyinshi vyaranse ariko uwamuri imbere ariwe Sankara wewe vyarakunze kandi binoroshe kuko baciye ku nshuti ye magara uwo bitwa Blaise Compaoré yarabikoze kandi birakunda bivanye nuko tubanze turabe kwanza ibihugu vya kolonije mbega uno munsi bugi ibihugu byose vyo muri Afrika ntivyitwara ntibifise imyitwarire sero nuko ivyabikolonije bibifasha babasigira ko kenshi baba basigira ko kamere byo muri Afrique de l'Ouest bifise ingorane babategetse gukoresha ifaranga rimwe ibihugu vyakolonijwe n'Ubufaransa hariho n'ibindi masezerano menshi bagiye barabasigira yo kubagumiza mu bukene hamwe usanga umuntu wo muri Afrika ari mivyo kujya kabishora muri Bufaransa agasubira kuza kubisuma mu Bufaransa aje kubiteka urumva ivyo bintu rero abajene bubici bitwa generation Z
baguma bagenda barabibona ariho niki kintu citwa panafricanisme kiriko kirava ibi bintu rero burya nubwo tubirebera tukanuma muganibaza nko mu myaka nka 50 iri imbere hazogera yaho Afrika yose yikangura ibone ko umuzungu atari umugenzi ahubwo abo umugenzi kubera ica gushaka uri kuravuga rero yuko ayo makudeta yose naya yoba agomba koregwe Traore yoba ashigikiwe n'ibihugu bikomakomeye birafitanye isano kuko tubanze turabe Ibrahim Traore agishika ku gihugu yabanje kuvuga ko igituma igihugu ciwe gikenye ari ubufaransa bwabitumye ubufaransa nabwo serope colonisateur ubufaransa akicira kuri ku Burusiya tubanze turaba amazi imyaka 3 ku butegetsi Alisandago Damiba yarahamaze igihe kinini mugabo ibintu no munsi Ibrahim Traore amaze gukora mu myaka 3 Damiba mu myaka yaratwaye igihugu irenga nk'itanu ntavyo yari bwigera ko kuno munsi amaze kubaka ingomero z'umuyaga nkuba amaze kubaka ibibuga vy'indege amaze kubaka amastade ya football amaze kubaka amashuri amavuriro amabarabara meza nubwo gusa ikintu gusubuka igisigaye kimuhanze no kurinda umutekano w'igihugu kuko wagifata igihugu icambere yakoze ko ari kubanza kubwira abasirikare bamugirira urutonde rw'ibigwanisho biri mu gihugu n'amakambi aburi ibigwanisho nivyo bibura kugira ngo bavyongereze ariko ubona uno munsi bariko barakira aya ma ICBM naya ntuze ama mertier akomeye cyane ava mu Burusiya no mu Bushinwa ni bibiriko biratuma no kugira gusa aranforce kuko ivyerekeye iterambere arikarabishikako kandi wasavye ifashanye ubu ikintu kimugoye n'ikibazo cy'umutekano kuko imitwe y'iterabwo bimumereye nabi uno musa ashobora kwisanga mbere ari mu ba president bategeka umugwa mukuru gusa nkuko tubibona muri za Somalia no mu bindi bihugu kuko ibice byinshi by'igihugu muri Burkina Faso ubu bigenzurwa n'inyeshamba ego izijyanyeshamba tukivuga izijyanyeshamba babizi neza yuko zavutse kubera ko hari ahantu hamwe hatashika leta itashobora kubona abantu rero ugasanga babayeho nabi bakamererwa nabi niho havuye zijyanyeshamba zaciye zivuka ariko nimba ari karakora neza nashika n'iterambere hose hama iyo migwi iyo munanira gute tubanze dutahure nina buriya iya migwi y'inyeshamba urumva deja urazi kuri Daniba imigwi y'inyeshamba yari komeye mugabo ego c'est bien muri biriya bihugu benshi basanzwe barabamizirima mugana abamizirima urazi ko badahuza hari abashite n'abasinite abo bantu rero ni kumwe ko muri Iran bamwe bavuga ati have ubu iri twebwe ino baba bavuga ubwoko bariya nabo bavuga amadini bo baba bavuga ati nimba arabashite batwara inyeshamba nazo hari gihe usanga arabasinite bavuga ati twe rero have dushireho itegeko ryacu nimba mwe mugira kuri sharia natwe dushireho irindi tegeko rega wanashaka so kuvuga ngo ni siterambere bashikanye muri biriya bihugu inyeshamba zigenzura oya ahubwo izo nyeshamba nazo zikeneye kumva zotegeka igihugu kuko zara kaida ziri kwisi yose za Hezbollah ziriho ivyo byose se kuvuga ngo bashaka ibihugu canke bashaka ngo nuko basigajwe inyuma mu iterambere ahubwo baba bafise ibindi bintu by'iwabo bumva bakeneye nabo gushira mu gihugu mbere ugaragaje kuraba ni kimwe twavuga ibihugu bikomakomeye nka Amerika canke Buraya baguha amafaranga burya amafaranga nico kintu ca mbere mbona neza nko ku mugabane wa Afrika kiza gutuma washaka n'amakudeta aza kuba kuko nimba dufate Amerika canke Iburaya bafashe dufate nka Blaise Compaoré ntawe uzi ko umugambi watari awupanze n'abandi bantu baramuha amafaranga menshi cyose byagiye bivugwa kuko urabona na Blaise Compaoré baramwihindutse bamaze kubona ko nawene atangwe gusanga ivyo yishe mugenzi wa muhora nawe vyari ivyo ahubwo atangura nawe gukatisha nabaca baramwihinduka buri abazungu ntibamenyerwa nubwo utoja kurukabirabira kwa Mobutu baramufashije gufata Kongo mugabo après amaze guhimba ubutegetsi agatangura kumera nk'ubereka yuko atakibakene nawe aramweretse ko batamukene niba gutevya erega ivyo byose iki ni cya kinini twagumye tugaruka kuri izi ntambara zose za Iran tuvuga yuko nubwo umunyafrika ajya akorana n'umuzungu burya umuzungu n'umwe ntuze wizera umurusiya cyangwa ngo wizera umushinwa cyangwa wizera umunyamerika bose baza kubera inyungu bakubona ko iyo nyungu umunsi wayibiyimye uzoca ubona baribo cyo profit ico gihe nyene baba bakigukunda nta gihe mu gihe mugikunda nani sawa mugaruza ugerageze uvyonge ubakoze agati mu ntozo babwiye ati burya ari ubucuti twaye dufitaniye nisemwe kubuhagarika ugiye kubiraba jembo nayo bakwereka bo baribo jembo nayo ko hari abantu baravuga ngo Afrika izokubakwa n'abanyafrika nyene
kandi niko bizogenda babishatse byokunda yego ariko kandi muri Afrika hari amashami menshi y'amashirahamwe ya Pan-Africanisme hari amashami menshi agera kuri ideology yo gukomeza ivya Afrika pana kuja mu vy'abazungu hari amashami menshi kandi Afrika none hari kibuze irafise ubutare tusorerish isekrima nziza ifise ahubwo je ndifuza ku munsi umwe tuzobwira abantu kuvyerekeye igituma Afrika imbere y'ikinjana ca 15 ariwo mugabane wa mbere wari ukize ku isi mugu no musaka ariwo mugabane usigaye ukenye nibaza ko turaba impamvu neza yatumye Afrika ikena kandi kera yahora ikizi ivyo byose turakwiye kuzobica mu mayesonga tukaraba neza na neza abakenesha no mugabane dutuye ko n'impamvu umunyafrika yagiye mu bihugu vy'abazungu menga agiye gusega kandi agiye gukonsoma ivyacu bajanye ariko imbere yuko dusa n'abarangiza ikiganiro reka twiyumvire kuri aka kantu kudeta irahazwe kuba leta ya muri Burkina Faso baramenye uwagomba itere ex president baramenye n'umualiye wayo ko yoba ari Togo inyuma yaho bunye turiko turavugana ibigwanisho bikaba bishitse mu gihugu ivyo bintu nta kintu coba cinyegeje ikinyegeje inyuma n'ubundi nakubwiye Ibrahim Traore kuvyerekeye byo kuvuga kumutera kudeta ujyase kugenda ngo hitufata n'ubu ushatse kumutera kudeta bisaba kuca muri bajya bamucunga akaba aribo batuma mu gufatira bugwati mu guvuze ngo utuke hanze uje gutera kudeta vyo kugora cyane nibaza ko icyo ibijya bigwanisho vyaziye imigwi y'iterabwo bimugezeje habi kandi iyo migwi y'iterabwo bikoresha ifise ubundi leta ya Burkina Faso ntavyifise niyo mpamvu bahisemo kumuha ibi misire ibi bigwanisho bamuhaye zibumva ama S4 na ama S3 ni bisasu bimeze nk'ama misire ballistique ni mu bwoko bw'ibisasu vya ICBM intercontinental ballistic missiles donc ni za misire ushobora kurasa uri wagadugu ukarasa mu burengero bw'igihugu canke mu buseruko kure cyane ubundi byo bahora bafise ni vya bindi birasa nkaho Kalashnikov yashobora kugera canke ahantu atari kure cyane harambiranye wagerageje kubiraba nibaza ko arimo igwaro kurikana canke ari Traore nabavuga ati none umunsi umwe burya ko umunsi umwe ntibazonshira hasi ni muntu mbere kwikingira na cyane akomeze n'umutekano mu gihugu cyose ariko imigwi byo hangana arambega mu munsi umwe nanje bontera kudetacha munsi wo kwaduka intambara hano mu gihugu nzobe mpagaze za mu vya gisirikare kivuga kandi ngo umukuru w'igihugu wese ategeza kwama yumvira mbega umutekano uzogenda gute twaye tuvuga ko Bobby Wine nawe afite ibibazo vya gisirikare hamwe naho yotogwa Traore nawe ntiyosamara mu bujye n'umutekano karazi nico kintu cingenzi kinakomeye cyane bona nibaza ko dushaka gusozerera hano neza neza nibaza ko sobandanya tuganira muri nondwe turabe mbega vyifashe gute kiza kuva amatora yo nga mu Buganda bizogenda gute amatora azogenda gute bobe aratsinda mu 7 bizokomereza hehe ubwo sinera gushimira badukurikiranye namwe twakoranye murakoze